Nyenicubahiro umukuru w'igihugu yari yakoreje inama isanzwe y'abajejwe umutekano muri ya Nyabune muri ya makomite yose ajejwe umutekano aho bariko barigira hamwe ikibazo c'umutekano mu gihugu. Igihugu cifashe neza nkuko mwese mubizi, hariho tuboneka hirya no hino mugabo abajeje umutekano baradukurikirana ku munsi akaba yabashimiye ko bavyifatamwo neza cyane cyane iyo bariko barakorana buramatari akaba umuvyeyi w'intara maze n'ibindi bisata bigakurikira. Hariho rero bimwe na bimwe biza biraboneka bakaba bavuze yuko byose bagiye kuzoza barabikurikirana. Ico no bibutsa nuko ari inama ya nyuma y'uyu mwaka. Murabizi neza yuko ibi bisata bijeje umutekano bibanza kwiga kugira ngo abene igihugu baze bagire noheri nziza bagire bonane nziza, hanyuma abarundi banezerwa nkuko bisanzwe. Ibigenda biribonekeza aha canke hariya bazogerageza baze barabiraba, ariko nyenicubahiro umukuru w'igihugu yarangije ahejeje kwizeza abo bariko barakorana yuko bazongera guhura mu mwaka mushasha bifurizanya umwaka kandi babinezererewe, bakaba bamwemereye yuko akazi bazobana bakora neza kugira ngo wanashaka n'igihugu kibandanye gitera imbere. Ntibavuga ivy'umutekano gusa ariko bavuge n'ibijanye no guteza imbere igihugu, kandi nkuko mubibona murabona yuko ibintu bimeze neza. Kimwe mu bibazo vyagiye biragaruka ni kibazo kijanye n'abanyamahanga. Abanyamahanga baba ngaha mu gihugu c'u Burundi bidaciye mu mategeko, bikaba binavuga yuko hari abo bararonse impapuro z'inzira bidaciye mu mategeko. Ikindi ni kijanye n'impunzi z'abakongomani. Impunzi z'abakongomani bava iyo bari mu makambi bakaza i Bujumbura ugasanga ni ibintu bihungabanya umutekano. Ivyo rero abajeje umutekano bamaze imisi babikorera ko hariho ngo nkaho muzobona bita abamasayi, hari nabo bakongomani ngo baza kurindirira ngaha kuzoja ngo mu bindi bihugu aho bagumye mu makambi n'ibindi, kandi hari abamaze imisi bafatwa, hari abatanzania, hari abanyarwanda n'abaturuka mu gihugu kibanyi ca RDC. Ivyo rero bisanzwe bizwi kwara kugira bose bavyumvikane ko uko bagiye kuzobikora.